savinge atari umunyamareba n'ibindaba rero nuko nuko niko ndavyibaza yuko ariko vyogenda. Chimamanda Moses. Yes sir. wewe uranyica wangu wewe. Nihishije kubera ndi ku kazi. Unaniua sana. Abakwanga bakwandure ko mwana wa mama. Niko bimeze. Wewe kubita imisumari yo mu mutwe gusa. Je kuri video bitye bigenda size ko umbona. Je ndabona yuko ndabona iryo tara ngaha ariko wese ndakubona. Ndabona ceiling. Ndabona ceiling. We nawe ndakubona ngabyache bigenda sinzi impamvu. Sinzi kibitaro. Sinzi iwanje ngirango. Je ndabona ceiling. Ndabona hejuru. Naduguje hejuru kuri ndi mukazi. Wala ubu ndiko ndabona uko kuboko ndabona. Ndi mukazi niyo mpamvu dazuwa ndi mukazi. Nta kibazo mwana wa mama. Rero ako kantu gato y'abarundi tujyemwo niko narimvye ntizamuke tukavugane. Egome. Kumwe ko umuntu muri kanguka sinavyasi. Egome. Ariko je nakeka yuko kuri twadukwiye kurumika abantu kuri Yesu. Uko umuntu yageze muri Yesu ntiyahinduka vyuzuye. Ndiyo. Na muri kanguka ntabwihindura umuntu hano bikiza umuntu. Erega hariho impamvu amashengero mu kirundi kiza bavuga amasengero, ariko namanda gacanganye nyene havuga amashengero nkuko bandi babivuga. Hariho impamvu amashengero ahari, kandi hariho impamvu natwebwe abantu tuhari. Kuko Imana ikorera muri twebwe. Imana ntiyurukira yonyene ngo ije kuvyikorera, yurukira muri twebwe, igaca muri twebwe hanyuma akaba ari twebwe dushobora gushikana ubwo butumwa. Ni nkuko nawe hariho imisumari, we nakubwiye yuko ufise ubuhiri buri ku imisumari. Hariho abantu baba wahonze imisumari. Nagenda nkaraba bakavuga ati uyu muntu he nailed it. Did it. Yes. Rero hajya ntiwibaze ngo ni uri kurabikora. Hajya hariho ikigukoresha. There is a God inside you. Aca muri wewe. Nubwo ubona hariho, wibuke yuko hariho umuntu ubwira ati wewe wamuroziwe. Akabandanya yiyumanganya kandi azi yuko ari umurozi. Akaba ari watukana mu bandi mugabo wamukozeko. Yego nivyo ariko ajya kantu nkunda kubaza kubera kumenga abantu baratinya kugira abantu kujya kuri Yesu kumenga barabitinya. Oya je sinibaza yuko wabitinya. Haburi Sinibaza yuko wabitinya kubera ko igitambara cyari ahera uko Bibiliya bivuga cyatabutsemo kabiri umwe wese arahishikira. Ariko kandi hajya umuntu yatarakomera ni byiza gufita uwundi amufasha kumukomeza. Uremera yuko Yesu yo gukomeza? Yes, arashobora kunkomeza. Arashobora? Ivyo ndabizi yuko ashobora kunkomeza. Oya arashobora, ahubwo arashobora umengana gukeka. Ndabizi ko ashobora. Oya sugukeka. Nobaye nkekeranye nari kuvuga ati ndibaza. Ariko navuze ati ndabizi. Okay, uremera yuko umuntu ahindurwa n'undi cyangwa umuntu ahindurwa n'Imana? Umuntu ahindurwa n'Imana, ariko kandi umuntu arashobora guhindurwa n'ubundi kubera ko umuntu arashobora kuba influence y'uwundi. Aricyo gituma ubwo umuntu ashobora guhindurwa n'Imana na hato babonye n'undi muntu. Yes. Kubera ko hari abantu tuzi bari muri prison bihanya atamuna babwira icyo. Yes. Okay. Ariko kandi hariho ingeso runaka wigeze kubwiramwo twebwe tutazi.
bivanye n'abagenzi wari ufise cyangwa bivanye n'umuntu kanaka wabonye abaye influence kuri wewe. Is it true? Sivyo none? Yego. Rero uyu muntu yabaye influence kuri wewe niwe yatumye ukora bijya bintu runaka byakijyagiye. Munyu murava muravuga ati no hiki kitu siwezi nikaendelea nacho. Kujya kuntu wavuye hajya ahantu hariho ikintu Imana yari yagutwayeho hariya kwanza kugira ngo wige. Na wize wavuyeyo, Imana yagukuyeyo. Aricyo gituma umuntu wese yoza ambwira ngo genda wizere naka, wizere Chimamanda, ndamubwira no, ariko ndashobora kumwumviriza hanyuma nkagosora icyo ari bunyigisha. Ibyo birumvikana, ariko hakuru genda keka yuko kanguka nta kintu na kimwe ngaho ihari kanguka yagukorera. Kiretse Kristo wenyine, siko? Kandi oya nivyo kanguka naco yagukorera kiretse Kristo. Ndabashe none nturabeshe. Oye nta muntu numwe nta kintu na kimwe cyadukorera ivyo bintu. Kandi bikuvuga yuko buri bantu bose bumvise kanguka ko baca bakira. Ariko kanguka irashobora kukubera inzira kugufasha, irashobora kugufasha nkuko natwe twavuga bigafasha umuntu. Voilà. Mugabo ni bavuga ngo genda hariya ngo nimba wisambanya ngo genda bavurize kanguka ngo kubera ko muri amashengero bigisha ubutumwa bwiza. Nta na hamwe bigisha ngo genda wikinisha. Yes, nta na hamwe bavyigisha. Mugabo ari muri amashengero barikinisha. Nta na hamwe bavyigisha. Ariko nkuko atana hamwe bavyigisha. Nico gituma hariho mu ntumwa muri ziya ntumwa za Yesu cyangwa muri abantu banditse ibitabo, hariho umujama yitwa Paul, ndamukunda gose. Paul yari umujama akoresha ishavu, mana yaka akaba mu mubiri akongera akaba no mu mpemu. Urabona? Bajya abagabo bakoreshwa n'Imana, ntuvyemera? Yego. Kubera iki abo basengera bakira? Basengera? Abo basengera kubera iki bakira? Bapfuye. Bakira. Mana yake uburwayi bari bafise bukabavako. Ya Imana ibikubwiye birashoboka cyane. Mugabo sikubwo yuko bose bagiye barakora bose ngo bagiye barakira bose, no. Icyo nagomba kuvuga nuko uremera yuko ushobora kuba wizera Yesu kuba muri Yesu kagwara sida. Uremera ko biba neza cyane. Narubwira gukizwa bace bikuraho sida. Gukizwa ntibikuraho sida. Gukizwa ntibikuraho sida. Icyo ndakizi. Ariko kandi gufasha gusaba ugukira ku Mana. Ntiwemera yuko bigukuraho, bikura iyo sida. Gusaba ugukira ubisavye Imana. Ntiwemera yuko iyo sida ikira. Gusaba kumuguruka ubisaba Imana, ntiwemera yuko bishoboka. Birashoboka. Voilà. Okay. Reka tukomeze kuri kano kantu tariko turavuga. Icyo nagomba kuvuga kuri kano kantu. Yes. Kuja kumviriza kanguka nibisigura yuko kubusambana uzocukira. Kumviriza kanguka nibisigura yuko uzocuhagarika kwikinisha. Kumviriza kanguka na kimwe gushika umunsi wewe wa muntu we uzoba wifatiye umwanzuro wewe ukavuga uti joye umwanzuro ndawufashe sigomba gusambana, hanyuma bisigaye ukakira Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza wawe ukamwishiramwo. Yesu Kristo iyo umaze kumwishiramwo aguhindurira amateka yose. Cyo cyo none cyo nivyo Yesu Kristo iyo umwishizemwo aguhindura amateka yose. Yes, so iyo kanguka rero niyo guhindura mu gihe Yesu turamwakira bihagije. Mbega uremera yuko kira muntu ari urugingo rwa mugenzi we? Ivyo sindabihakane.
ariko kubera iki uvumenga Yesu ntimugomba kumwakira neza? Ntituvuga yuko Yesu tutamwakira. Okay, mugumemwo iyo kanguka no gufasha utari muri Yesu. Nico gituma tutavuga yuko Yesu tutamwakira. Ntituvuga yuko tutamwakira. Mwamamaze. Twamamaza Yesu biciye muri kanguka. Nka kujya ugenda amamaza Yesu hanyuma Yesu nawe azomena icyakorera muri kanguka. Nka kujya ugenda gusenga mu ba Roma, mu ba Pentecoste, mu baki ukavuga Yesu. Nukuvuga kanguka ni nka kujya kwa ministry, ni nka kujya ku rushengero kanaka. Erega wese wogomba kwamamaza kanguka nimba ari ya Kristo niwe yamamaza kanguka siwe. Muri kajya kanya turatahurana. Muri kajya kanya umuntu avuga ngo yagiye gusenga Pentecost, navuga ngo yagiye gusenga abaroma. No yagiye gusenga Imana. Okay, muze uremera kanguka n'umurimo w'Imana. Kanguka okay, ni uwamamaza ni Yesu wamamaza. Kanguka n'umurimo w'Imana. Muze Nduvyemera. Okay, kanguka n'umurimo w'Imana ni kuvuza. Ni uwamamaza ni Yesu wamamaza. Eske kuwamamaza Yesu uyu munsi twakubwira twereke Yesu ahari wowe mutwereka? Kile kibazo ni kwa singa ntutwatishwa neza. Nabajije kanguka ni umurimo w'Imana uti yego. Yes. Uwo murimo w'Imana ni uwamamaza ni Yesu awamamaza. Ninde muri abo babiri? Ni Yesu awamamaza awuturije muri twebwe. Nawe utisha mu kirere muri twebwe. Hinge gatoya. Oya, twebwe ntaho twageze ibintu Kristo adacinze. Eheraba. Hinga oya bro, tujya kure. Jewe nawe ntaho twageze ibintu Kristo adacinze. Chimamanda. Numva twacasumva. Ndakwibariza ikibazo. Ivi. Oya sindaho ikibazo, ndakwibariza ikibazo. Ivi uyu munsi woba reka tuvuge ufise ububabare kanaka mu mubiri wawe. Hanyuma ukanwa vya bidonge bitwa painkiller. Hanyuma ubwo bubabare bugakira. Utabitubwiye twomenya gute yuko wari ufise ubwo bubabare? Oya no ndakubwira. Voilà. Eske naho wotubwira yuko wakize ububabare utatubwiye icyabwo kijije yuko wanyoye painkiller. Womenya gute icyabwo kijije? Oya iki rero nicyo turiko turavuga yuko kanguka ntituvuga yuko ariyo ikiza abantu. Oya uri kujya hasi cyo je navuze je ubwa mbere nakubajije rero gutangaza kanguka ni nka kurya nakubwiye yuko ntidushobora kumenya yuko wakoresheje painkiller kugira ukoreshe kugira ukire ibintu byo mu mubiri. Ivyo ni ibintu byo mu mubiri bro, reka nakubwire Yesu yaguhagurukije agahagurutsa impano iri muri wewe Kristo aguhagurukije. Ivyawe naho uzokora akantu gato ntuzomenya ngene vyagiye bikagira futa. Rero nubwo biruko tubyemerane kuri Kristo kuko Kristo je niwe mpagaze ko cyane. Nta wundi kuri Kristo niwe mpagaze ko cyane. Ndiyo jewe iyo Kristo avuze ati ndaguhagurukije muri kino kintu nta wundi muntu aza kunyamamariza ibyo bintu. Kristo wenyene aragenda agashakisha abantu binyuramo ugasanga yantahe yagiye. Ndabere Efre aho nubeshe ariko ndakwereka ikintu. Ndacera muri kanguka ingeme kubera mwe mugomba guhengama muri kanguka. Ndakuzanira kandi kuri icyo nyine uvuze. Yesu ariko aratembera wibaza yuko bajya abantu bagwirirana inyuma yiwe gute? Kubwirana sindajya n'ibyo ndiko ndakubwira yuko wakorewe. Thank you. Sinabyase navuze wakorewe. Bya bindi Kristo yagukoreyemo. Yes. Bituma umwamamaza siko neza cyane. Mugabo simbuze ngo ni jewe mvuga canke bari bavuga ngo nugende ngo huriya ngo muhure ngo gende ngo huriya ngo lero niyo wamwamamaza. Niyo wamwamamaza kubera ivyo yagukoreye. Turatahurana. Hariho ubundi umuntu azokumva inkuru y'ivyo yagukoreye. Avuga ati na jewe ndakeneye kugirane kubikorewa. Ariko Kristo sinavyase. Of course. Yeah. Arico gituma eske vyo kugirira akamaro nyabaki uzi yuko hariho docteur ashobora kugukiza ingwara ashobora kunkiza ingwara runaka kubera nawe Yesu sinzi ko ngomba ko ni Yesu wa wundi nyene. Ni Yesu wa wundi nyene ariwe wa wundi dukura muri twiga hehe na hehe no muri kanguka.
bro ico ni cyaha uri cyaha uri kurakora cyaha ico ni cyaha ni wa Yesu twiga muri Kanguka nawe nyine ni wakora bya bindi nye muze ico ni cyaha kandi ibyo bintu burema ntibize mu bisube n'umunsi n'umwe icyahe Yesu wenyene ni wavugwa ni washyira hejuru niwe dukuramo byose ibisigaye Kanguka nimba yakoreshejwe byagenze guteye Imana ishimwe twe tuvuga Yesu siko wenyene niyo mpavuga mbere hari umuntu urumva ashinga igishinga ntahe avuga ngo Imana ihezagire Kanguka yarankijije barabivuze cyane byo bama babivuze ya ujya ashima Imana avuga ngo Kanguka yaramukijije barama babivuze cyane ujya ashima Imana avuga ati Kanguka yaramukijije dukwiye kumutahura oya nawe ni nkuko kuko nyere uko nawe ni yuri oya jewe icyo ndiko ndavuga injira muri Kanguka umaze kwinjira muri Kanguka wisengera Imana iriyo kubera ko utavuga uti injira muri Yesu no mara kujya muri Yesu aguhindu erega uwo Yesu ni nawe uza gusanga muri Kanguka kutagomba kubyemera Yesu nabwo utakumusanga muri Kanguka ahubwo Kanguka musanga muri Yesu kubera ko utavyemera muri Yesu erega niwe boss wa byose eheraba kuko Kanguka icyo ikora ntiyigisha ngo mwanke Imana mukungeka no mu yandi madini ntibigisha ivyo no mu yandi madini ntibigisha yes Kanguka ntiyigisha ngo mwanke Yesu mukunde jewe no mu yandi madini ntibigisha ngo mwanke Yesu canke ngo ivuge ngo Kanguka iri hejuru ya Yesu no sivyo bro no mu yandi mashengero turetse Kanguka no mu yandi mashengero ntabwo ngo ari hejuru ya Yesu ntabivuga iyo kampuni ukoramwo product mukora ntazo nzi ariko muri kano kanya tuje kuraba ntitubona izina rya product iyo kampuni muri kano kanya tworaba izina ryayo nk'akaro agasanga mukora amasabuni ntiyitwa ngo ni Savo turatahura ariko ifise izina runaka mukoramo ayo masabuni bekugiranye ibintu by'Imana n'iby'isi by'umubiri wayo erega nibyo ndiko ndakubwira nkuko Imana yabiremye utegereza gutahura nabyo biremye ariko ushobora gutana iby'umwuka ngo bigirane ibintu by'amasabuni n'iby'isi erega ako nakaro ndiko ndaguhereza nta karoro k'iby'umwuka n'iby'isi bihuye oya nakaro ndiko ndaguhereza kandi ibintu biri ku rutonde rumwe utegereza kumenya yuko ivyo umwana w'umuntu wese yaremye nikigereranyo none okay Yesu ari muri Kanguka honyene Yesu nari muri Kanguka honyene ari hose no mu yandi madini yose kandi nta muntu numwe aravuga ngo Yesu ari muri Kanguka gusa okay Yesu ari no mu yandi madini yose yes so nimba rero Yesu ari mu yandi madini yose wewe za hano wamamaza uwo Yesu ubwira abantu ngira bashobora guhinduka bakakira Yesu numara kubikora wa muntu akiyuma mu mutima urugurutse hari gazokumviriza ubutumwa bwo muri Kanguka eheraba hinge bamamaza Yesu hanyuma numara kubwiriza umuntu akakira uwo Yesu Kristo hari gazokumviriza ubutumwa buvuye muri Kanguka wa muntu akumva bumukoze ku mutima nkuko bwaba buvuye mu yandi madini agahinduka nibyo nkuko niko ndakubwira nibyo ivyo nivyo nta na kimwe ndagaya kandi nta na kimwe ndanka oya jewe ikintu nagaye jewe nkizamuka hano nuko nabonye uvuga ngo abikinisha ngo nimba wikinisha ngo nimba ukunda ngo gusambana nimba ukunda gura iki ngo nimuze muri Kanguka ngo bizoca ngo bihinduka niko wavuze ewe woba uzi bajya bita ba counselor bajya bahanura muze duke tuje ku murongo no umviriza nakumvirije banza umvirize reka cyo ku murongo topic tubiseriye wowe uzi bajya bita ba counselor bajya bahanura indowa tinga katwa tubiseriye kuri topic yes je kubera se nkunda wowe uzi bariya wowe je navuze nkizamuka hano bavuze ngo uwikinisha usambana ukira gutera uze muri Kanguka uca bihinduka siko bavuze nakubwiye ati agasanga wikinisha ufise ibindi byaha byose izindi ngorane zose ingorane zari zose ingo muri Kanguka
ya okay geza sijya katahiro naribuze kandi ubu ndacyarisubiramwo. Okay urazi indirimbo ivuga ngo nimburushe nimburemerewe nuze muri kanguka irahari ndirimbo ntayihari mugabo hari indirimbo ivuga ngo nimburushe nimburemerewe ingo muri Yesu irahari bibwire yes good. So now niba umuntu yikinisha mubwire mukamwaje ibintu byo muri Yesu apana ngo muri ikibazo ronda gufitiye muko nako ndakubwira uri muri kanguka ntitwavuze ngo ubibwira kanguka muri yo kanguka umaze gushikayo ubibwira Yesu uri muri kanguka kumuraje ni nkuko we uremera amadini yewe muze kuba ariko urinda guca kure kudatumira kuri Yesu ndashaka shaka ndakubaze ntuge isura nawe uremera amadini ndemera amasengero amashengero amasengesho urayemera amasengesho cyane gena kwijya kandi yisengera bigakora sinabuza amashengero urayemera amashengero biravana n'ishengero kubera hari ishengero rya Kristo n'ishengero ry'umuntu ry'inyubako muri byo bibiri gusa reka tuvuge ishengero ryo ryose amadini y'inyubako amadini ya ntitwavuze rya shengero rya Yesu yuko kira muntu ari shengero y'Imana iyo siyo twavuze ndazi yuko riyo warugiye amadini urayemera amadini ndayemera kari kela difference hagati y'amadini na kanguka niye difference iri hagati y'amadini na kanguka nigiye kibazo kiri hagati y'amadini nande niye difference itandukaniro riri hagati y'amadini na kanguka nta na kimwe voilà bisigura rero na uremera kanguka no ndayanya nkubise yancumuye none agasanga uyemera bigenda gute wemera yuko abantu bogenda ibyo namwe nashobora kuvyanga jewe cyo ndiko nakubwira bigenda gute wemera yuko abantu bogenda gusengera bw'isengero runaka wanyumvise nabi sico ndiko ndankuri kunyumva nabi nakubwiye ko Yesu ari on top none yes ari on top kandi ivyo biraza kandi nabikwemereye nabi sawa okay rero Yesu ari kuri on top nta bariyeri hari ivyo nabikwemereye yes nta nzira zibihari kandi nakubwiye yuko n'igitambara cyarahera cyagizene kigabuye kubira abantu bose barishikira bigerereye yes so rero Yesu ari kuri top twebwe yatubwiye yuko twigisha abantu kumuzana kuri we voilà urushe uremerewe ugwaye ikintu cyose ugira uza kuri ari top ni wakizani bashoboye ni bagira byose amasengesho yose wakora yabavuye kuri uyu ari top nta kindi kintu ku ruhande nakujyana ko cyakugeza kuri uyu ari top eske wiyumvira yuko amashengero bro banzura kivya amashengero hingato nta uri ku ruhande nakujyana kugira ati ari top egombe iyo kanguka nabwo iri hejuru yu ari top jewe nkuko nakubajije ikibazo canje ca mbere cy'amashengero uranyemera yuko nta difference iri hagati y'amashengero na kanguka umenga tuganira ibintu bidasa oya birasa kuko turi hamwe icambere nakwemereye yuko iki kintu nta muntu numwe yacyanse muri twebwe babiri yuko Yesu ari on top ya kila kintu kandi yuko aba bantu bose byari kuba byiza tukabatwara kwande kwa Yesu turabizi ariko icyo ariko navuga ubu ni Yesu ari on top yes nimba uzi ko hariho umuntu afite ikibazo cyo kwisambanya mubwiraze kuri Yesu mbega ndagomba subiza nivyo sibyo erega mukumuzana kwa Yesu nivuga ngo erega no ndiko ndakubaza inzira ya Yesu ruguru ikibazo ndiko ndabaza umuntu yisamba je ndiko ndakwisura ibibazo vyawe nkuko uri kurabibaza uyu muntu yisambanya uyu muntu ameze uko yimereye kumuzana kwa Yesu exactly nivyo so okay gezaho muri kumuzana kwa Yesu si kwa Kirisi
banza umvirize muri uku kumuzana kwa Yesu bifita process izo wese ubigira n'igiki mana reka uribuka muri Bibiliya hinge gato uribuka muri Bibiliya yuko avuga ngo nta jaho ndi atanuza kuri data. Yes, uwo ni Yesu yabivuze. Uwo ni Yesu yabivuze. Ni imvugo zibiraho ari nandi avuga ngo nta unyura nta uca nta ugira kwa data tangiye. Ni ibintu bibiri. Uremera yuko muri kugira ngo ahinduke kwa ubugome bwa Kristo n'Imana byonyine. Erega nivyo nakubwiye icyo nta muntu numwe aragihakana muri twebwe. Muri twebwe nta muntu numwe aragihakana. Uremera ko umuntu ahindurwa na Kristo. Wibuke yuko Imana ikoresha abantu. Simvuze abantu uri kucyakura ukigana sibyo je mvuze uremera ko Imana ikoresha abantu. Uremera ko Kristo ntabyo bisugomba kugira ngo kwa Kristo ngo Imana niko ndakubaza uremera ko Kristo ari wahindura abantu. Je ndavyemera yuko Kristo ari wahindura abantu ariko nawe nkeneye unyishyura nturanyishyuraga ibibazo byanje uri kura bikwepa. Uremera yuko Imana wewe simamanda. Uremera yuko Imana yo gukoresha ku bugombe bwayo irabikora ugasengera umuntu agakira ku bugombe bwayo irabikora. Yes, uravyemera yuko wobwira umuntu ati uravyemera yuko wobwira umuntu ati wewe bwana iki cyaha ndabona ndagushize kwibiganza Imana ndumva mu mutima yuko Imana imbwira ko iki cyaha wogiheba ari ndabyitumye ari ndabyitumye no utavyitumye wewe ukabwira umuntu ati bivanye n'iki cyaha mbona urimwo ni mwuka wera kora sijewe je ntavyo novuga Mana ngo bivanye n'icyaho noba nahinduye isi. Nanje rero nivyo ndiko ndakubwira nti muri iyi kanguka siyo ija gukiza abantu. Kupitia kanguka watu wanapona. None kubera iki wibanda kuri kanguka utibanda kuri Kristo gusa? Lero ureke amashengero yose ureke n'amadini. Uyu Kristo ndiko ndabikubwira uyu Kristo ni nka kujya kwa madini. Amadini urekane n'amadini. Ndakubaza ntuze kanguka itaraza. Wabwira abantu ukizwa gute? Warashobora kugenda kwisengera? No, ntuze kanguka itaraza wabwira abantu gukizwa gute? Gukizwa waragenda kwisengera. Ntuze kanguka itaraza. Yes. Wewe wabwira abantu gukizwa gute? Jewe uko nabwira abantu ni kwinshi mon frère. Wavuga kujya Poro yakoresha umubiri agakoresha n'impwemu niko nanje reka surame kwasho era reka surame ikibazo cyumvikana nabajije ikibazo wabajije mbega kanguka itaraza nabikora wabwira abantu ukizwa gute guhinduka gute wabwira gute icyo nico kibazo cyawe naje nkuko ndiko ndakwishura sinzi yuko utahura neza nkuko ndiko ndakwishura mon frère jewe nk'umwana w'umuntu inje kuri wewe nkaku approachinga ngeneye kugutwara kwa Yesu muze reka tubaze ikibazo kiri haguvucisha baza umvirize inja mu nzira zibiri uri kucakure uri mu cakure birarambira nakubajije inza mu nzira zibiri ariko inzira y'ubuntu kuba uri umwana w'umuntu asanzwe ivyo mbajije je nakubajije kanguka itaraza utarayime nico ndiko ndakubwira wabwiriza umuntu nubwe urumva umwana w'umuntu sibo ngo bajije wabwiriza umuntu kuhinduka kwihana nico ndiko ndakubwira nubundi nico ndiko ndakubwira muri kano kanya nico ndiko ndakubwira muri kano kanya reka ndaguhereze inyishu ndende kugira turabe yuko twotahura ndende baje ngufu muri kano kanya ndakubwira kanguka ariko muri kano mana yaje mugaba muri comment bakene mu dufatu baza umvirize muze je mbabareze maje nurumva n'inyishu jewe for me ugiye kuzirora je birandambira nakubajije kanguka itaraza that's the question nurumva n'inyishu nibibazo nakubajije ntiwavyishuye nurumva n'inyishu kanguka itaraza wabwiriza mugabo usubira kugira ante gupinga
Chimamanda umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe ntushobora kumuhindura. Umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe ntushobora kumuhindura kandi ari umwana wavyaye. Tena kubadije cyangwa kitaraza wabwiriza abantu guhinduka kwihana nkuko nariko ndakubwira wewe ugaca ushiramwe ibindi. Jewe uko nababwiriza nuko rimwe nabicisha mu jambo ry'Imana, ahandi nabicisha muri jewe ubwanje nkavuga ati mwana nkakwegera ati mwana wa mama mana impanuro, reka mvuge nabicisha mu mpanuro no mu ijambo ry'Imana. Inyishu zibiri. I hope you understand. Nk'umwana w'umuntu narashobora kuza nka kwa approaching mwana wa mama, iyi issue urimwo si nziza, urashobora kugwa mu kibazo runaka, urashobora kugwa mu ngorane runaka, aho nje nk'umwana w'umuntu iki kintu uri kurakora si cyiza, iki kintu uri kurakora ntabwo ari cyiza, ugomvye wogiheba ukegera Imana. Simple. Nkashobora kuza nk'umuntu aje akoreshejwe n'Imana. Ashobora nk'umuntu aje akoreshejwe n'Imana, nk'umuntu umva nakarore. Yes, nk'umuntu nivyo ndiko ndakubwira. Sikira kintu Chimamanda, reka bisobanukirwe. Iyo uvuze uti ndashobora kuza nk'umuntu ako, yes, uburyo ko nk'umuntu yakoreshejwe n'Imana cyangwa uburyo ubyigize. Udufate kuri iryo jambo nyine uvuze ngo ndashobora kuza nk'umuntu uburyo nk'umuntu koko yakoreshejwe n'Imana cyangwa uburyo nk'ubyigize. Umviriza, ikintu cyose ukora utegereza gutahura yuko mu byo ukora n'imiburi nka 50% urashobora kumva yuko umengo ni Imana yagutumye, mugabe itagutumye witumye. Kandi muri uku kubikora wewe hariho nakanya ubikora umengo uritumye. Mugurumva uba witumye. Umviriza, nivyo ndiko nakubwira. Hariho akanya ubikora umengo ni wewe witumye, kumbe ni Imana igutumye. Mugurumva uba witumye. Eske Chimamanda nta muntu urakora. Bro, kwenda cyumve iyo udatumwe n'Imana. Nta muntu urakorera icyiza yagukoreye kibi. Biriho, ariko niko mvuga iyo utatumwe n'Imana uba witumye, niko bavyita bute? Umviriza, nta muntu nakubajije ati nta muntu urakorera icyiza yagukoreye kibi, wavuze ati warabikoze. Irahari. Eske ushaka kumbwira yuko uyu muntu wakoreye icyiza uzi ikibi yagukoreye nuko ukiyibuka wibaza yuko ari wabikoze? Si wabikoze. Bibamwe ibintu Imana yonyine yaragukoresheje ati wewe bwana genda. Bibamwe ibintu bibiri. Hano Kristo ariko muzahita ko navuga. Muzahita ko navuga iyo udakoreshejwe n'Imana mu kirundi bavyita gute? Iyo udakoreshejwe n'Imana mu byukuri ni wowe ubikoze. Okay, icyo rero nako ndabaza hano ibyo bari kuravuga uti hari igihe nibaza ko ari Imana mugabo yatari Imana, urumva ni uba witumye. Yes, ni kubera ko jewe sinzogenda kubesha umuntu. Murabyumva? Okay, iyo usanze atari Imana ni uba witumye. Goma ndakwishyure kuri icyo. Sinzogenda kubesha abantu ngo jewe ngo Imana ngo yambwiye, no, kuko ni wambaza izwi yakoresheje sinzori kubarira. Turatahurana. Uri kumucakure ndambere. No, hari abantu benshi mugenda mubwira abantu ngo Imana ngo yantumye, ngo Imana ngo yambwiye. No, nuduhende yakubwiye nirihe sauti yakoresheje. Okay, icyo tago turavuga kuri kino kintu bwa mbere wavuze uti ndashobora kugenda nk'uwatumwe n'Imana. Nk'uwatumwe n'Imana nkagenda numva hariho ukuntu washobora twe turahana hari jambo neza. Urumva urashobora kugenda nk'uwatumwe n'Imana, urumva uba witwaye, uba witumye. Nshaka ndakubaje Chimamanda,
kandi iki namaze kukubaza mugabo kandi saka ndakubaza kandi bro reka tuganire mu buryo buri seri ivy'Imana kirazira kugenda abantu bahendana ngo Imana ngo yantumye. Sibyo ndiko ndakubwira mvuze mu gihe bwawe wavuze uti ndashobora kugenda. Rero hariho ikintu ukora wewe nyene uhejeje kugikora ukiyumvira ati mbebasha nije nagikoze cyangwa hari ikintu cyansunise. Nta munsi Imana niwe wavyitumye. Reka tugane mu majambo magufi atari wewe atari Imana niwe wavyitumye. Nta munsi urakora ikintu wumva gusunika atari wewe atari Imana niwe wavyitumye. Nivyo tuvyemeranye. Of course hari ibintu bikorwa n'Imana n'ibintu bikorwa na twebwe kugatwe kacu. Hariho ivy'Imana ikora igutishijemo wewe. Twabizi ntabwo mbihakanye. Twebwe tubibonye ntituzovuga yuko ari Imana yabikoze. Ntabwo mbihakanye. Tuzovuga yuko ari wewe Timamanda wagize nte? Je naco nakora ntafashijwe n'ijya ndiyo. Kandi nawe Timamanda hariho bimwe uzokora wewe ubwawe utari kubikora. Ibyo sindabihakanye, simbihakanye. Ibi nivyo ndiko ndakubwira yuko Imana ica mu bantu kugira accomplishing mission yayo. Imana ica mu bantu kenshi kabaho. Okay, uhora usenga uravugana n'Imana? Kenshi kabaho. Uravugana n'Imana? Jewe ndasenga Imana mugabo sinokubira ngo ijwi ry'Imana ngo rimeze uko urarizi. Yes, je niko mbaza wewe Imana bazi ko vy'uburofa bwarokore ntavyemera vyici wewe. Je niko mbaza wewe. Uravugana n'Imana? Jewe mu gusenga kwiwanje ndavugana n'Imana. Urishurwa n'Imana ukavyumva ko yakwishura. Jewe ukwishurwa kwayo nzokubona mu bikogwa, nzokubona muri result. Oya hari ibintu bidasabwa ibikogwa, bashobora gusengera ikintu nk'akarorero ugomba gusengera urugendo runaka. Bamara ku rusengero utimana bigenza uko. Uramenya ko yakwishura cyangwa utakwishura. Niho haza cya kindi nariko ndavuga ukora ikintu ugatangura kwiyumvira ati nivyo cyangwa sivyo. Ntabwo je ndiko maza wewe ndiko maza wewe uravugana n'Imana wavuze ko Imana ikwishura. Hakabaho nakanya ukora ikintu ukumva ati yes ndabyumva ariko bro yego cyo kuri twatiko tubihira abantu. Jewe Imana irakwishura amaze kuvuga Imana ikwishura. Jewe Imana iranyishura. Okay, mu gihe ugiye guhura n'umuntu nkuko kari wabivuze. Yes. Uramenya ko ari gutumye cyangwa atari gutumye. Iyo ari intumye cyangwa atari intumye icyo ni gikorwa kiwayo niyo ikintu kubera ko nkuko nakubwiye akaroro naguhaye ni kakandi mbega wewe nibihe nta munsi ukora ibintu utari gukora. Bro je urazi ko nemere by'abarokore by'uburofa urabizi? No urabizi utegereza gutahura yuko anytime ukora ibintu si kubera we bagomba kubikora. Okay, reka tugaruke gato kuri ka gatopika. Ubwo rero urabemera yuko muri iyi minsi hari abantu bigira ko batumwe n'Imana mugabo batatumwe n'Imana bari imvura ikirenga. Okay, nabo baza bigira yuko bavuganye n'Imana neza cyane. Okay, ibiri byabo ndiroka ari cyo gituma 80% cyangwa 90% ntemera ujya umuntu avuga ngo jewe ngo Imana ngo yambwiye yuko. Okay, ibiri byabo ndiroka rengaho nariko ndakubwira. Okay, ibiri byabo ndiroka rengaho nariko ndakubwira. Bijya jambo wakoresheje ngo ndashobora kugenda nkuwa bijya jambo uzurukure. Oya sinshobora kurikuramwo. Igituma ntashobora kurikuramwo umwanya w'Imana. Ni kubera ko umvirize ni kubera ko hinge nivyo ntabwo kurinda opportunity y'Imana. Iyo nje nkuwatumwe n'Imana mon frère. Iyo nje nkuwatumwe n'Imana ni kwa sababu mimi mwenyewe ingelikuwa yoba yari jewe jenye n'ubwanje iki kintu ntacyo nari gukora. Oya rije jambo bakoresheje ntabwo rije jambo bakoresheje. Inje nkuwatumwe n'Imana nukuvuga jewe ubwanje iki kintu sinari kugikora ariko nkuwatumwe mvuye ubwambere hasa mu mutwe hasa nk'ukigira ubwambere hasa nk'ukwigira. Tugaruke gato kuri twabika gatoya muntu uze muri kanguka. Yes.
umuntu wese akira indwara zose muri kanguka. Akira indwara zose bose ubwiye abaye yateze. Urabizi Yesu mu gukiza abantu. Mbajije yego oya gatworoshye. Ibi ndikukaze birebire gakike. Ndakwishura ikibazo dowori. Bangusa ugira gutonta apana burorero je sinkunda burorero. Yesu mu gukiza abantu yababwira ati. Kuba tuganira nta karona guhaye bro. Je ndasa. Yesu mu gukiza abantu yababwira ati ukwizera kwawe kugizene. Kuba je tubitangura ngaho nta burorero naguhaye nabajije ubuje muri kanguka we. Banze nyishure Yesu mu gukiza abantu kamaririze wewe nyene yavuga ati ukwizera kwawe kugizene. Uragukijije. Merci beaucoup. Nta uriho ngaho Yesu wakijije mu nyuma nyamugaba akavuga ati fasha kutizera kwanje nta uri. Muri kanguka ndakubajije nta uriho wundi ngaho Yesu yakijije nyamugaba kiragaruka avuga ati fasha kutizera kwanje gose nanize nta uri. Sinibaza yuko hari ariko uwonzi ni wari ko ratamuka ku mazi ariwe Petero. Apana yabuze ukwizera acagenda mu mazi kandi ariko arahonyora ku mazi. Oya mvuze wa mugabo nta uri ngobaye mufise ukwizera kungana n'akabuto ka Sinama. Oya uri kunjya natariho bro navuze nta mugabo ariho Yesu yakijije uwo mugabo atari yizeye mu nyuma kibaza Yesu ngo fasha gutizera kwanje kugira ngo nizere. Erega nta uriho ariho ntari. Erega nkuko ndiko ariho ntari. Erega ndiko ndabivuga rero ko nabaje ariho ntari. Erega ariho oya ntari. Urinze wihurira nawe ora ntahura aragukiza. Ni nka kurya neze hagiye umuntu aje ngaho avuge ngo Imana ntikiza abapagani Imana ntikingira no bro uri kukwepa ibibazo. Sindiko ndabikwepa nakubwiye uwo mugabo ariho ntari. Icyo ndiko ndakwishura nuko Imana ikiza abantu bose mugabo ukwizera kwawe nako ni influence ni kimwe mu bituma ndabizi ni kimwe ariko nakubajije uwo mugabo ariho ntari. Agasanga hari nta wonzi si iyo nkuru sindayisoma neza sindayisoma urashobora kumumbwira. So okay urakoze before you kuza kwishira mu by'Imana urashobora kumumbwira. Okay before you kuza kwishira mu by'Imana go back to Bible. Niho mbere ngabandi bambira ngo uko Bibiliya ngo ntiwoyisoma ngo yihetse na telefone turadisoma twaziheza. Na telefone turadisoma twaziheza. So nimba ibyo bintu utabizi ko muri Bibiliya byabaye cyane bariko duhora n'umuntu atazi Bible mana ya. Sinavuze yuko bitabaye. Bavuze ngo ntabizi niyo nkuru. Navuze ati iyo nkuru nayo nzi nkuko nawe hariho inkuru no banziwe utazi. Nta nimwe yo muri Bible je ntazi. Wayibonye rero? Nabeshika baje. Kwanza vyoshika bivanye n'akahise kawe. No sikubesha bro ikibazo dufise abarokore b'abanebwe sivyo badasoma Bibiliya basoma gapande kamwe bagacha baza bigira abahanuzi. That's why ukindira abantu muri kanguka basendera muri Yesu. Vyoshika bivanye n'akahise kawe. Ico utazi nico gituma nta muntu ashobora bro wakijijwe jya. Nta muntu ashobora kugenda kuri ntuzeya. Bro wakijijwe jya. Jewe je nakijijwe long time. Yeah. How Ico ndiko nakubwiye. Okay umuntu wese azogenda ku ntuze umuntu wese azogambira warazi byose muri Bibiliya. Tuza gato how wakijijwe long time. Ukabutazi zo twara ngo je sindayisoma. Naje nakubwiye ati yimbwire nturayimbwira no. Erega nivyo twita tubiri tugura n'ubupfu. Agasanga wowe uzi ikintu ntushobore kukivuga na wewe sasa na makosa. Unakubali? Au bali? Yenda tweze makabajari nyine mpamvu nkunda abarokore ndabakunda je okay. No agasanga wiyumvira yuko pastor canke mwarimu. Agasanga wiyumvira yuko pastor canke mwarimu canke sinzi bishop undi wari we wese ategerezwa kubamba Bibiliya mu mutwe. Aho amadini ni bugari. Okay so hano umuntu abadise kibazo namubonye urumva okay uwo mugabo ariho baba mitano ze barutimayo yani barutimayo uwo mugabo yahuye na Yesu hanyuma Yesu aramusengera
amukiza ingwara barumenga agiye no gukiza umuhungu wiwe ngaho nimba ntinyuze umuhungu wiwe Baturumeyo yarahumuwe ariko mazina azi ko muri Bible bari menshi asa nko hanyuma nyamugabo amaze kubona Yesu akora ibyo bitangaza uwo mugabo ntabwo ari yize nta nubwo yaravyize Yesu amubwira ati ko iki mutizera kama abantu nyamugabo aravuga ati nukuri ndakwinginze kora ibi bintu mbonye fasha ukutizera kwanje kuko muri gihe hari gihe twebwe twari dufise intege nke sivyo yes mbere mugasanga uko kwizera muri uwo mwanya no kugira bivana n'ibibazo uri kunyuramo muga kubera impuhwe za Kristo kavuga ati umuntu vraiment reka ndakanyuzemo hanyuma namara gukorerwa azobona yuko hari Imana uravyemera rero uravyemera ivyo ndavyemera so ntumva hari umwanya bisabwa kwizera ariko gituma nakubwiye wewe Chimamanda urashobora kuba influence y'umuntu kanaka kuva mu ngorane runaka bivanye na histoire yawe ivyo sinavyasa ivyo ntuvyemera sinavyasa rero iyo tuvuze abantu gufita ukwizera urantahura hariho umuntu ashobora kuza akambwira nk'akaroro ati Chimamanda ntashobora kubaka inzu naje nkumva afite muri je wati kujya mugabo nijunje nakawe ujya arashoboye kuzuza inzu kuyubaka igihe Yesu yatumwe intumwa muzehe igihe Yesu yatumwe intumwa naam yazibabwiye ngo bagende bigisha yababwiye bagende kuroba abantu bigisha ubutumwa bwiza ariko ntiyababwiye idini ryazanywe n'umwana w'umuntu uko nukuri so bisigura ngo wewe uri intumwa ya Yesu ryazanywe n'umwana w'umuntu gusa icyo Paul yahanuye abantu yabahanuye babwira ngo nimukabure gukoranira hamwe turatahurana yego uko gukoranira hamwe niyo yayo madini nta muntu yoza atubwira ngo Yesu yazanye idini iri ntawe uhari okay so ubu tugiye kubwiriza abantu uburyo bwo kwihara babwira ngo baze muri kanguka cyane as yourself ugiye kwigisha umuntu guhinduka bamubwira no nkuko nakubwiye wewe nk'umwana w'umuntu je ku ruhande rw'iwanje mfise inzira zibiri ku ruhande rw'iwanje mfise inzira zibiri imwe niyo kukuzana kuntuza ku ijambo ry'Imana ariho ahandi nshobora kubwira ati genda mwishengero canke genda ahariho hose urantahura ahandi naho nkaza nk'umugenzi mukuza nk'umugenzi ni ahandi tuzotemberana matendo yangu matamshi yangu maongezi yetu akaba ari yaguhindura uguhanurana kwacu turatahura ntiriwe ndanagusigurira ivy'Imana wanashaka hariho ibintu nshobora aricyo gituma kenshi na kenshi mu Kirundi dufise umugani uvuga ngo ugendana na suneba ugasuneba nkawe uwo mugani urawuzi bisigura yuko tumaze kukubona Chimamanda ugendana n'abasuma bendofe abantu bazovuga tujye muntu umuhungu swagenda ndafura ni cyakibandi nawe nyine birashika kaba karimo rero inzira zibiri nizo nakubwiye yes okay dusure kuri nabonye ababimbagije wa mugabo nako yakubwira ari muri Mariko 10:24 igihe Yesu yarahagiye gukiza umwana w'umugabo w'umusirikare muri ako kanya ku 24 Mariko 10:24 ngo ako kanya ke uwo mwana amaze kubona ibintu bibaye n'ukuntu akize arangurura n'ijwi rirenga avuga ati ndemera ariko komeza ukwemera kwanje kwizera kwanje gukomeza wumvise wabisavye se uwo mwana nijuri karaba ko umwana yari yapfuye voilà kandi umwana nta kwizera yari afite rero
se uwo mwana komeza reka ndacavuze n'abandi ngomba kukwereka hiyingere yakuvuze se uwo mwana ntiyari yizera yuko umwana ashobora gukira n'ubundi ibyo birazwi n'abandi ndaciye guhana abantu nta kwizera bari bagira ibyo n'ubwa mbere ariko turavuga nicyo kimwe n'abajya abantu uzeye bajya babashiki ba Lazaro babwiye Yesu ati wa mugenzi ukunda Yesu yapfuye. Impamvu nari ngombye kugusubiza kino nuko muvuga ngo urumva ngo uje muri kanguka ngo rebisaba ko ngo wizera nagomba nakubwire ko ubu Imana wowe nanje yaturondera mu kwizera kwatuma dukuva mu bibazo ntabwo yabidusangamo ariko hinge bro apana za ariko harakacugira mu muntu ukemeranya n'umuntu eheraba ikibazo ndagufitiye we ntiwemera yuko uri munjyana mu bindi gato ndiko nkubwira nti hari ibibazo jewe nawe dukubwa muri Imana yonyine atari kubera je nawe tugiro kwizera of course sibyo of course yes ibyo rero kuza muri kanguka nkunda kubwira umuntu ngurumva ngo nagira ukwizera ngo hanyuma ngakoregwe imbere y'inge gato hinge kubera ikiwe uri kwanza nkeneye usigurire kwanza unyumvise kubera iki utemera ikintu cyo kwizera sindiko ndagakana ndiko nkubwira ngo kubera iki utemera kongereza ukwizera muri wewe ufite ukwizera sindiko ndagihakana hari uburyo buri kubera iki utemera ikintu cyo gufite ukwizera yuko ingorane runaka yabaye sugu ingorane runaka ikumaze kwigihe kirekire ishobora kuvamo biciye mu kwizera kwawe yuko iki kintu gishobora gukuraho iki kintu uri kurantahura ikintu ndiko ndavuga kwizera kwawe sinabihakanya uzima buna kigwanije uyu munsi uragenda mu rusengero nkaho zo muri bakanguka ndiyo mugasenga umuntu bakamusengera ujya muntu akaba yarumvise naho y'umuntu avuga ngo yaragwaye kansera arakira wa muntu adakize agacaje nagiye barasengera ntiba sinakira baturumva wewe nta kwizera wagize sibyo bariho bro ntubihakane bari niko bakubwiye ngo wowe nta kwizera wagize nawe waruvuze wagisizemo cyo kwizera hingera cyakibandana ariko dufise hano turi nyene uri muri Amerika tubaza abantu batakijijwe bakize za kanseri urabaza usubiramo ahantu ntaburumva usubiramo ahantu uvuze kwanza hano turi muri bino bihugu hano muri Amerika nta bantu urumva ngaho bakize kanseri batemera n'Imana batanasera yes bariho bakize kanseri bivana n'uburemere bwayo ya ariko abo bakize kanseri bamwe muri bo baba bakora amasurgery kandi biravana n'iyari ya biravana n'uburemere bwayo ndifiko ndakubwira ati biravana n'iyari yo kuko kanseri zifise ubwoko kanseri zifise naho iba yagiye muri ako kanya okay rero muri bagenda muri kanguka nibabandi bafise nyine ibyo bimenyetso yahanyuma ikindi cya kabiri uremera yuko Yesu akijije impumye neza cyane muri kanguka bashobora kuduha intaha y'umpumyi imwe umaze guhumuka wobuze ntibabuze bashobora kuduha impumyi imwe wobuzi izwi yahumutse twumva ntibabuze bashobora kuduha umwe uzi w'impumyi yahumutse twumva jewe no guhereza uremera yuko sidikira nakumva mukabashigo uremera yuko sida ikira cyena kuba mutuhe namusabye hano mutuhe makama kigo wewe ukaba umukeneye sishobora kumushyira ngaha muri public ngaha genda hose ahantu hose je mbaza ko ndabikurikirana byose ahantu ndazi no ngaha niho bura uwuza emwe abari ngaha abari hano muri live mushiye muri comment umuntu muzi yari impumyi yahumutse twese mu byandike muri niho bura uwuza akabikwibwira ati jewe nari ngwaye sida bro urabitse ko je Christ Kumana twakorana imyaka 6 ivenera iyo nkuru narayumvise okay je niko nkuru byonzi igomba n'ubutumwa kuri YouTube birahari ngana nabwo aho nasigura mu kirundi nabakasigura mu cyongereza iyo nkuru narayumvise ariko kandi inge Yesu nawe abamupinga ndacyavuga Yesu nawe abamupinga barabi wabo ndacyavuga gatoro
ndemera Imana hakoretse igitangaza c'Imana sinagihakana no kwikwegera umuvumo sivyo. Yes. Twishinde kumana twagendanye akora byo by'ibitangaza kurya nyene kandi muri Amerika. Nicarana nawe ndavuga ni izi ntaho zo kuri telefone ndazirambiye. Ndagomba uraza hano mu rushengero muri Amerika uravuga ubutumwa mbona umuzungu ari mu kibazo kacakindi cyaba abandi bashinga intaye hano ndakiraho imyaka itandatu yose nta numwe tugeze ngaho tubona. Ikindi banyamuragi abatumva washobora kunzanira umuzi azwi kandi muze ngo ingo muri imbaho guti nkubwire ngibo umwazi kuko intahe zose zica kumbuga umuzi w'umuragi yumvise ingwara yitwa autism urayizi? Kameza ndavuze ngo mu muhombo umuntu ariho no ingwara yitwa autism urayizi? Cyembazije uwo muntu ariho ntari nivyo ndiko ndakubwira yuko umuntu agwaye autism yayikize ariho. Oya ndabati uwo muntu ariho atumva atavuga yavuga ubu kubera kandi ariho uwo mbwira. Iyo umuntu agwaye autism aba ameze nk'umusazi. No uwo mumbwira ari ibyo kuze n'uburofa bro. Uwo mumbwira ariho ntariho. Kandi zimwe muri zo n'ingwara z'imvukana. Nabajije ariho ntariho. Nanjye nakubwiye ariho. Ariho ntariho. Ariho. Mutubwira. Ubugwaye autism yakize ariho. Nakubwiye umuragi. Umuragi tumva. Umviriza umuragi cyangwa tumva. Wibuke mubo Yesu hariho abantu Yesu yakije. Mbaziri bya Yesu nakubwiye ariho ntari. Iyi ni nkuru usoma muri Bibiliya. Mubo Yesu yakije 10 hariho umwe wenyene. Umwe wenyene yagarutse kwirane gushinga ntahe. Uraza ngane ugu muri leta ugu muceko ruhande nk'inzengaruze. Niko ndakiruhande. Ico ndiko nakubwira nuko birashika ariho akaba atarashinga igishinga ntahe. Nabibaye n'igihe bashangiye kuri WhatsApp ngabica bifudi. Ngiye kuri WhatsApp video ikifudi. Ugiye kuri WhatsApp? Sindavyibaza. I don't think so. Ndavuga twavuze. Sindabipima ngo ndabe no bambeshe. Abica bivako. Bice bivako Moses. Acage nukuvuga ugiye kuri WhatsApp bica bivako ntusubira kuguma kuri ntuze kuri video. Niko biboneka. Rero nkuko twari ko turabivuga mu kanya tukirindiriye Moses yuko yogaruka akaba akeneye abashinga ibishinga ntahe ni benshi. Byace bigenda wangu byace bigenda. Ukaba ukeneye tuguhamagare back nta kibazo turashobora kubikora umwanya urahari. Urashobora kwandika ngaho nkaca ndakwakura cyangwa ukanyakura wewe nyene. Chimamanda kwanza ndagushimire. Wewe uri bora, uri bien. Okay, avuze ajoining again. Voilà, join. Niyo mpamvu nabanje gusabwe kuri WhatsApp bariko baranyomanga bampamagara. Reka nyene babanze bakubwira utanga ihuduma. Okay, dusubire kuri kantu rero. Yes. Ibyo rero ngaho murimwo bro ibyo ndabimenyereye izo ni comedy z'abarokore na izo comedy nahora ndazikina. Naradefending ibintu by'ubupfu bitabaho kera. Era abachimamanda. Oya, je ndiko ndakwibwira jewe. Yes. Naradefending uburofa kera. Mugabo ngiye kuri abaguna sanze umenga nari ngwaye no mu mutwe kuri ibyo niko ndadefendinga bitana babo. Rero hakuri cyo twavuga umuntu gukira n'ubugombe bw'Imana. Yes. Byonyene. Hanyuma ikindi gisigaye genda ubikore nka Paulo na Petero webuka yuko
Paulo na Petero bagenda bavuga bati nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi nimuhindukire muvye mu vyaha vyanyu nimuze ku Mana Imana iragutegereje kandi mujya umuntu amaze kwakira Yesu ibyo Yesu bimuri mu bizohinduka si era abakimamanda sibyo none iyo statement uriko ndavuga ndayemera ya hama ibisiga rero byakanguka nabyo niyo bagera muri ubwo butumwa bakumva barafashijwe it is good ya mugabo kandi nawe ntiwibagire kuvuga inkuru nziza ya Yesu mu gihe uzi yuko ihari inkuru nziza ya Yesu yes ya Yesu muga y'umuntu never ntiwibagire kubwira umuntu ati fulani agukoze ko mu izina ry'Imana urashobora gukira inde gukora ko inde sinavuze mu izina ry'iwiwe inde gukora navuze ati umuntu fulani wewe urashobora kubuzi n'ubundi ni nka kujya wewe nyene ushobora gusengera umwana wawe muhira ibyo si jewe je ntabwo no bibara ntabwo noza kugira umuntu ngo nakagukoze ko ibyo nakagukoze ko fowa iki wewe ndazi yuko usanzwe iki nta n'ikibazo no kwirirwa ndabaza ndazi yuko usanzwe uyikora no muhira wewe ariko ivyo ngo nakagukoze ko inde gukoze ko inde umwana wawe ukamusengera ukavuga ati Mana uyu mwana umukize iyi ngwara ibyo sigenda kuvyamamaza buri byo nta impamvu je nanico bimaze umviriza ivyo agasanga ubikora kubera ikutori kujya mwana akiberaho Imana ikamukiza bro mvuze je ntabwo ndabijamo je wivyo rero nkuko ndiko ndabivuga uremera ko muzehe uremera ko Mwuka Wera ari umudereva yes iyo rero Mwuka okay yes okay yo Mwuka Wera okay yo Mwuka Wera mu byo turiko turaganira vyose icyo namaze kuronkamwo icyo namaze kuronkamwo utemera wewe ni cyuko Imana ishobora guca mu wundi muntu kugira urambesheye kuko agasanga uvuga yuko urambesheye kuri cyo muga urambesheye agasanga uvuga yuko mugabo kuri cyo urambesheye agasanga uvuga yuko ubundi muntu atokurambika kwibiganza wewe ugakira oya kuri cyo urambesheye oya siko Yesu kumbwira oya yewe cyo navuze reka umudereva ari we Mwuka Wera akuyobore ngene ugenda nahuje siko icyuko twese twishikira ku Mana icyuko twese twishikira kuri Yesu oya ibi byo gushika ku Mana biratandukanye mvuze icyuko Umwuka Wera ari utegereza mvuze reka Mwuka Wera kubera umudereva urabizi iki mamanda umvise barokore urumva wewe umunsi mumvise mu minsi iri imbere ariko mvurize none turabarokore none umuntu aravuga ati Mwuka Wera kubera umudereva ugarutse uharira niba rero kabarokore mu bugwani sinavyanse not even little bit nta gato harira iki navyemeye sinavyanse aka nakajoke ngomenda guhereze nawe tugiye kubaza ubuhiri nkabujya wabaje tukuzane ku Mana byanka bikunda ndiyo je nuzobinyuza ariko abarokore mu mezo kuri by force muzehera umvirize kurambike kwibiganza oya muze Yesu ndamwemera nicyaha kuba nemera Yesu mu byukuri kuba wemera Yesu nta cyaha na kimwe kiri twese turamwemera Yesu ndamwemera nk'umwami n'umukiza wanje nicyaha amen turabyemera ndemera kuzana abantu kuri Yesu ndababwiye Yesu nicyaha nta kibi na gitoyi kirimo ndemera kuyoborwa n'Umwuka Wera nkabanza kuvuga ibyo Mwuka Wera anyoboye kuvuga nicyaha nukuri Imana iguhezagire okay so ibyo rero ugiye kwifatira ubuhiri bwo kwemera kanguka kwanza heraba nawe ikibazo nakubajije wakinyishuye kandi wagize neza nakubajije nti mbega uremera amantuze ya uremera aya mashengero uravuga tegome amadini aya makanisa uremera kwa haki uravuga mbega amadini muntu uze mu Kirundi n'amadini nyene kuko n'amadini amareligion n'amadini dini ni Giswahili mu Kirundi n'amadini ko nyene niko bayita amadini n'amadini ko nyene amareligion n'amadini sawa rero
uranyemera tego mewe n'ukuri ndavyemera yuko amadini abaho turacahurana kandi twavuze yuko Yesu nta dini na rimwe yashinze icyo twacemeranye ko ndabumvugiye gufata ubihirire ngo nemere Kanguka we mukamano doca cyake icyo tugiye kugufatira ku buhiri nuko wemera Kanguka nk'idini uratse ko umunyedini ari umuntu mubi. Yes, erega bivana n'ivyo bakwigisha. Oya uremera ko ubunyedini ari umuntu mubi? Wanashaka na Yesu yabambwe n'abanyedini? Uremera ko ari ubuntu bubi ubunyedini? Erega oya uremera ko ari bubi ubudini? Biravana n'ukuntu wewe ubwakiye. No mugabngira sinzi ko muze sinzi ko kumva ibintu wese. Okay, ngira ngo bivana n'ukuntu wewe ubwakiye. Oya ngira ni kirundi. Ngira ni kirundi ngira ngo agasanga ubwo budini. Oya ni kirundi wumva nabi. Ni kirundi wumva nabi. Okay, ni kirundi wumva nabi. Ubwo bunyedini umviriza. Oya ngira ni kirundi wumva nabi. Bunyedini. Oya muze ni kirundi wumva nabi. Ni kirundi wumva nabi. Urabona ishengero niryo rya Kristo. Yes. Idini si rya Kristo. No. Sivyo? Iryo shengero ni umutima wiwawe nanje. Ndiyo. Iryo shengero niryo Kristo yita umugeni. Idini najyo wigita gute? Hinge niryo shengero Kristo yita umugeni. Neza cyane. Ishengero ni buriye bintu, idini ni hari abantu baje bari bakora imihango yabo. Imihango. Idini uri bayemo rikwi hinga gato. Ako kandi uri kora kumva agaswinye. Idini atubwiye yuko idini hinga gato. Abantu bagenda gukora imihango yabo, voilà. Idini rikwigisha uko abana b'abantu bemera. Ntabwo rikwigisha uko Kristo agomba. Ndiyo. Ndaguha nk'akaruriro, urabona muri Pentecote bakunda kwambara amakanzu maremare. Naam. Ajya maremare ni imigenzo y'idini. Hari ahandi badakunda gusuka. Ni mitwarire y'idini. Ndiyo. Iyo umaze gutwarwa n'idini usigara ubona umuntu nk'ikigirwamana ciwa nk'Imana kuri wewe. Iyo umaze gutwarwa n'idini ni hahandi umuntu ashobora kuvuga pastor wawe mugacyamutangura no kugwana kubera abatwawe n'idini. Rero nivyo nakubwiye. Wacumbise? Nivyo nako nakubwira nti kuba umuntu uze kuba umunyedini bivana wewe n'ukuntu uvyitwayemwo. Nta muntu ashobora ibyo umunyedini n'ivyisi. Bivana wewe n'ukuntu uvyitwayemwo. N'ivyisi kuba umunyedini n'ivyisi. Bivana wewe n'ukuntu uvyitwayemwo kubera ko nkuko turavuga. Muze sindi kurabyumva. Idini ni myitwarire y'isi. Idini yes ni myitwarire y'isi, ariko idini mugakiza ifatwa nk'inzira itwara umuntu kuri Yesu. What? Subira ngo urabyemera? Ngo idini muntu uze mu nzira rusangi. Uranyo mu nzira rusangi. Idini ifatwa nk'inzira itwara umuntu kuri Yesu. Muri comment ndasabye badusubize bagabo ndiko nganira n'umuntu. Ndasabye muri comment mudusubize. Banze unyumvirize. Yakajaba muri idini wibuke yuko Bibiliya ivuga yuko ukumva niko kuzana ukugirana. Yesu ndiko nganira n'umuntu yumva ibintu neza. No. Ukumva kuzana iki? Ukumva niko kuzana ukwizera. Uranga itiri byara mu bugome muga. No. Navuze ntidushobora kuvuga abantu bose kubera tubonye hari abasambanyi ari benshi. Ntidushobora kuvuga yuko abantu bose ari abasambanyi. Muze umenga tukatubwira n'umuntu atumva ibintu vere muri bino bihe. Oya. Mon frère. Ntidushobora kubona abasambanyi ngo ni benshi. Bose ngo tushe tuvuga yuko ari abasambanyi, abantu bose ari abasambanyi. No. Icyo niko ndavuga mwana wa mama. Icyo turiko turavuga nuko yes, je nabikwemereye. Idini niryo mwisi.
mu by'ukuri nta juru rizo holding idini turatahurana ariko mwiri dini nyene hariyo ivyiza hakabayo nibiki nibibi. By the way ndakongereye ku turi kuravuga uyu munsi uravye ibihugu biriko birahungabana byononekara vyinshi byononekara kubera iki amadini uko nukuri muzehe sinzi ko utahura ikirundi neza ariko kandi mwiri dini mwaya madini nyene sinzi ko utahura ikirundi abigishwa bakumva bumvira abatagomba kumva naho ntibumve. Okay muzehe idini n'ishengero n'icyaha cya Kristo uvuze idini n'ishengero n'icyaha cya Kristo nakubwiye kandi sinaguhakaniye ishengero ni ry'Imana aricyo gituma Bibiliya ivuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ishengero ry'Imana. Okay imibiri yanyu nizo sengero isengero nyakuri y'umuntu n'umubiri wiwe. Okay idini n'amategeko y'umwana w'umuntu ndiyo. Okay ntabwo idini rikujyana kuri Kristo siko never ever bazavuga ko idini rijyana umuntu kuri Kristo erega ko hinge gato naje ubutse gutacyumbura kandi tubigusobanura idini rirayovya idini rituma abantu bigunga nukuvuga nta kindi kintu kiri positive nike kiri positive idini rikora oya mu vy'Imana no. Are you serious? Yeah, okay. Nikuvuga ngo rero idini n'ibyo banza umbwire kwanza. Are you serious nta kintu kiri positive idini rikora mu vy'Imana? Hariho ibintu bibiri sinzi ko turabitahura. Kwambara ikanzu ndende ni byiza. Kuba mama biriyubaha sivyo? Kwambara ikanzu ndende. Mugurumva iryo ni itegeko ryiza kuri twebwe abana b'abantu. Kwambara ukikwiza sivyo mugabo ubizanye ku Mana ngo ko nambaye ikanzu ndende bizotuma canja mu ijuru usanga atari ivyo ndabe mu by'ukuri sivyo kubera ko uranyumva icyo turiho turavuga nuko amadini sukuvuga yuko ari intuze ya ari bibi kuba dufise amadini igasina bihakanya ariko reka tuba tukanatira ko nabivuze wewe kumbwira kuri cyakintu bwa mbere ko turahera ko ku madini umviriza kuko iyo tuvuze yuko ibintu byose biri negative mu madini tunakuwa tumekosea sana. Ngira ngo uri kurantahura nakubwiye nti kwambara ukikwiza mu bana b'abantu ni byiza ndabeshya kwambara ukikwiza icyo ni kimwe mugabo icyo ndikiri ku madini gusa. God no ndiko kugira ibintu biki nakaroro naguhaye kumishatsi kuvyo bigisha kubatiza ni byinshi nicyo gituma nakubwiye nti mu idini by the way idini cyangwa intuze ya idini muri rusangi imeze nk'iwese urantahura abantu bajyamo mu mwanda n'ibindi uwo ari we wese ni twende arinjira kandi nicyo ribereyeho nk'isengero nyine urusengero yani nka kujya inyubako z'urusengero uwo ari we wese ni twende ibyo turabizi sinzi kuri ko atawurucye isinda bihakanye rero impact y'iri dini ikiza cy'iri dini uranyumva hariho umuntu agenda ku isengero ari ryo dini nituruko turavuga ryarindi yanyubakwa y'Imana ubuse turiko turavugwa muri kano kanya turi kuvuga ari ryarindi abana b'abantu bubatse turashahura hariho umuntu agenda harya irya mbere abanyedini ntibahinduka banza bumvirize hariho umuntu agenda yo hajya irya mbere ntibigisha n'ibya Yesu abanyedini hariho umuntu agenda yo irya mbere hajya akava yarokotse yakiriye Yesu aho ubuntwaye mu bindi kandi byabawunda aho ubuntwaye mu bindi bya sinzi ukuntu twomwita uyu munyedini we uri kuravuga sinzi ukuntu twomwita ujya muntu akubwira ati jewe atari mu rusengero kwa naka singeza atara hanaka nta hani nogenda wowe ni uri kuravuga muri kano kanya
inzira ijana abantu kuri Yesu yitwa gute? Urabona muri kano kanya wewe icyo uri kurambwira muri kano kanya nuko icyo kurambwira muri kano kanya nuko muzehe inzira itwara abantu kuri Yesu yitwa gute? umengo turi kuganira ku bantu babiri batandukanye. Okay, muzehe umunyedini we uri kuravuga ni wa wundi atiteguriye gupfira Yesu. Okay, muzehe muri na minsi kugira ngo umuntu agere kuri Yesu aca mu nzira imeze gute? Kwizera Yesu nta bindi. Oya, kugira ngo umuntu agere muri Yesu aca mu nzira imeze gute yitwa gute? Wewe ni wizere Yesu. Urantahura. Wewe ni wizere Yesu, ariko kandi birashika ukaba uri umuhakanyi. Uwo twita umupagani. Ukaba uri umupagani kugira jewe nda ku approaching. Kwanza mbaye mfise ubwenge. Mbanza kukwereka ibikorwa vyiza nkakugira umugenzi. Hariho ingorane twebwe abaporoti dufise yuko umuntu muforcinga kwemera Imana vyanka bikunda. Atara kubona ko n'intuzo n'ivyamwa vyiza. Turatahura. Ariko uyu muntu yobanje ukamugira umugenzi. Ukamugira uwa hafi akakubona ko ivyo wama kwa. Yoca hinduka. Uko bimeze. Yoca hinduka. Wenyene aranashobora kugirane, Imana yashobora kumukoreramwo agahinduka. Imana yashobora kumukoramo agahinduka. Baravyumva. Hakabaho n'uwundi nawe Imana iba yarahinduye kera abasigaje akantu k'agasunuzo gusa. Urantahura cyane. Ariwe wa wundi ubwira ijambo ry'Imana ugacumengo n'umuntu adometa kabiri kuri essence. Uyu rero Imana iba yaramaze kumwihindurira tayari nta bindi bintu byo kumwibutsa yuko inzoga ari mbi, ashobora kugira ingorane, ashobora kugira ibiki, ashobora kugira biriya. Urantaho. Hakabaho n'uwundi ku munsi wa Mungu uzobwira ati rero bwana urabona tumaze iminsi turabagenzi, ubona gute no munsi twojana gusenga hanaka. Urantaho. Muri kwa kugenda gusenga aho hanaka. Yamara gushikayo agasanga aba bantu uzeya, agasanga aba basenzi baho bitahura. Bagatangura kumwereka urukundo, bagatangura kumwishiramwo, bagatangura kumwereka yuko ari umwe muri bo, ari welcomed. Nawe akiyumva comfortable, akiyumva umengo ni umwe muri bo. Uravyumva? Hirya yeje uzomusanga yagiye muri rino dini. Yagiye mu vy'Imana kandi yari mu babipinga. Okay, kuri kino kintu uri kuravuga sinzi yuko haraho no banakoze muri ndakumva kuri kino kintu uri kuravuga. Arakano kabaza gatopa mbagiye muri bino uri kuravuga muri buno buryo. Yes. Umwigishwa umunyeshure ntiyiga karangiza. Ariga karangiza. Hanyuma yarangije haragera igihe yigisha nawe. Ariko kandi imbabare nakubashye yarigeze ari undi muntu bakena mutuka ari undi muntu ntiyiga akarangiza ariko agira aho ahagarikije. Ariga karangiza. Nta muntu yiga ngo arangize, agira aho oya kurangiza guhabwa kaminuza, guhabwa diploma. Ujya rero agera ahagejeje. Wewe warizo aheze? Jesi nahejeje. N'uyu munsi no subira kwishura. Oya hari ibintu bitandukanye kwisi tuguma twiga, ndiko mvuga mu mashuri. Mu mashure nageze hariho aho nagejeje. Yes. Wararangije kaminuza? No yari yego ni bisanzwe ariko amashuri kudarangiza education yiwanje. Y'abantu Yes, ariko je naraciye ku ntebe y'ishure ndagera aho ngejeje. Yes. Warahagire ku ntebe y'ishure. Okay, warahagire ku ntebe y'ishure. Mu gihe wigiye ubwarimu ukava ku ishuri. Hanyuma ukagenda gukora ubwarimu. Ubwo mubwira abantu ngo ndabasabye mugende kwa mwarimu wanje wigishe cyangwa umwigisha nk'umwarimu nawe wise. Ubigisha nk'umwarimu
hariho akabazo, hariho intuza y'akajambo aba professionnel bigishwa, umigisha nk'umwari, umuntu akoresha professionalisme naho ikintu yoba atakizi ntazokubwira yuko atakizi. Okay, ariko ukora nk'umwarimu uri mu bigisha. Yeah. Ariko yigisha nk'iki uko n'ukuri yigisha nk'umwarimu. Okay, urumva yigisha nk'umwarimu. Okay, atazi azokubwira ngo ikibazo cyiza ngo nzokubwira ngo nzokubwira ko butaha kumbe agiye kukibaza. Okay, umuganga arashobora kwigira ubuganga hanyuma yagenda gukora ubuganga niwe yivuriye, ntavuga ngo ndakurungise ku muganga yanigishije ubuganga nibyo. No, nakurungira ku muganga yamwigishije ubuganga. Akora ivyo yigiye. Ariko akora ivyo yigiye iyo abonye ari complication issue abaza mugenzi we. Nta na hamwe kwisi ndabona rigera sura kwa mwigishije. No, abaza mugenzi gutagomba ubundi bumenyi mu bindi bintu. Yes, nivyo ndiko ndakubwira, abaza mugenzi we. That's how it goes. Okay, so ubu rero aba yasohoye ubundi muntu aba ari mu yigisha abandi bantu. Hanyuma we nawe warabaye umunyeshuri, ni kuvuga ngo ukiri mu idini ugikizwa warabaye umunyeshuri. Ndiyo. Iyo mvuze umunyeshuri nujya mu ntagikigishwa gukizwa guhinduka akiri muto atarakura mu by'Imana. Neza cyane. Kuko hari level zitandukanye mu by'Imana. Yes. Ubu rero we waratahu iby'Imana. Iby'Imana uko nabitahuye ariko tubitahu ntangurane level hagaze. Umbiriza jewe iby'Imana narabitahuye. Iby'Imana ukura birimo. Yeah. Iby'Imana narabitahuye ariko ndacyabandanya kubitahura. Wese n'abandi bose akwisi nuko. Voilà, niko bimeze. Okay. Rero nicyo gituma kijya kintu ubuzi. Okay, so rero mu gihe rero wewe watahuye iby'Imana kuri level uri. Kubera iki udashobora guhagarara yourself? Kubera iki nashobora guhagarara nk'uwamenye Imana. Ubwiriza abantu ubutumwa bwo kwihana nk'uwamenye Imana. Wizere yuko ushobora gusenga papa n'uwavuze ubugwayi akire nk'uwamenye Imana. Mugabo kavuga ngo ni mugende hariya muri kango. Hari mugende hariya mugende. Hinge bro kano kantu ntugase. Kubera ko utabikora nk'uko nyene Imana kuri mwe. Hiyo ntarakwishura ikibazo cyawe. Ntarakwishura gatoya. Mbega agasanga woba uzi yuko ufise professionalisme. Hiyo mugenzi wawe afise. Turatahura. Agasanga hariho inyigisho runaka wize ariko ukabuzi n'uwundi mugenzi wawe yazize azizi ukundi kuntu. Hoba hariho ikibazo kugira icyo twita reference, kumurifaringa uyu muntu kuri uyu wundi muntu azi nk'icyuzi canke binashika akaba ari gusumbya canke bigashika akaba afise ukundi kuntu agitahura kugira ngo wenyene abone kwihitiramo. Urafise Bible ngaho? Ubu ndiko ndatwaza. Okay. Uza kwandika uyu murongo. Uri mu cete cya mbere cya Yohana. Kabiri ku murongo wa 27. Yohana 2:27. Cete cya mbere cya Yohana. Voilà. Kabiri ku murongo wa 27. Havuga ngo mwarakiriye Mwuka Wera. Igihe mwakiriye Mwuka Wera ngo ntimukeneye umuntu n'umwe abigisha. Uwo Mwuka Wera mwakiriye n'uwo ubigisha. Uzobigisha. Ibyo muvuga ni ngene mwitwara. For me, jenga na n'umurongo muri Bible ku muntu yizera Imana. Okay. Wakiriye Mwuka Wera niwe muntu akuyobora ibyo uvuga. Uribuka yuko hari n'ahandi Paulo avuze ngo Yesu avuze ngo ntimuzokwiyumvire ngo byinshi ngo tubigenza gute ngo numuhagira Mwuka Wera azobabwira ibyo muvuga n'ibyo mukora.
ko ku munsi uzoba wahagurukijwe n'Imana ntabwo uzovuga ngo ndagomba cuma bana ngafashe ngo ndagomba muri kanguka bafashe hari ntatahura neza mwuka wera ari muri wewe bro urujuje gaze esatse erega ujya mwuka wera nyene uri muri wewe ujya mwuka wera uri muri wewe ni nawo uguhereza nayo majambo uri buvuge nibyo ndiko ndavuga nicubwambere nakubwiye nukizwa neza ukamara kuyavuga ukutariko utatumwe na mpwemu yera oye byose ibintu navuga nivyo nakubwiye ubwambere nukizwa neza ntuzokenera kuvuga umuntu ngo urumva ngo nimugende muri kanguka nukizwa uzovuga uti jewe gukizwa fise mwuka wera w'Imana andimwo uko nkoresha reka naje nkore nk'uwahamagawe uko natahuwe Imana urabizi Bibiliya ivuga yuko kila muntu yahawe impano yiwe ivyo ndabizi je ndiko mvuga mu buryo bw'ukunganirwa na mwuka wera nk'uko bivuga ivyo rero kubera ubizi nico gituma mu masengero dufita abantu batandukanye turafita abapasiteri hinge gato subira inyuma muri ako kantu baruvuze ngo umuntu wese yahawe iki impano yiwe impano yes muri izo mpano muri Bibiliya ivuga nk'iki niki nk'akarorero umvuga izivuga muri Bibiliya uravyumva nk'akarorero uravuga muri oya pana karorero izivuga muri Bibiliya izo mpano wewe buri umuririmbyi simbuza kama izivuga muri Bibiliya banzo nyisi uri umuririmbyi oya kubera kudashobora kuririmba mizo biri ziri muri Bibiliya turangize vuba na ni bro mizo zivuga muri Bibiliya je simunda kuba udashobora kuririmba iyo si impano ya mizo ziri muri Bibiliya mizo ziri muri Bibiliya kuba udashobora kuririmba iyo si impano yawe yo kuririmba izo ziri muri Bibiliya please eske Musa yarashoboye kuririmba Musa yarashoboye kuririmba Moses mizo ziri muri Bibiliya izo mpano mazina yawe ntabyo yarashoboye ariko yarashoboye kurongora abantu ako karimi kabarukore dise ngakunda amana wa mama nukuri kw'Imana reka tugende bukebuke oya jese nkunda gukonta oya umva muze Bibiliya iravuga ngo Debora yarashoboye kugira ande Bibiliya iravuga ngo ibisubizo byanyu bibe ego cyangwa oya ibirenzaho n'ivyaha erega iyo hinga tuza canke oya bivana n'ivyo muravugana abarokore bari n'induru gusubiza ivyo bikurabaza na ivyo muvugana biravana n'ikibazo ubaza ndiko nkubaza biri muri Bible bivana n'ikibazo ubaza ndiko nkubaza biri muri Bible muri Bible jewe rero ndiko ndagutahuza yuko ndiko nkubaza ibyanditse muri Bible ashaka kuvuga ikirundi cyumvikana eske navuze ibitari muri Bible mvuze yuko nivyo ndiko ndakubaza Bibiliya ivuga yuko kila muntu yahawe impano yiwe maze tatu muri Bible by the way ivuga yuko iyo mpano yiwe mbere ari nayo yo mutunga maze tatu wumvise muri Bible canke navyuzi maze tatu wumvise muri Bible ya we niwambwiye yuko Bible yize turi kuva umuntu wose agana musetse umutwe ewana oya we wambwiye yuko uyizi yose ndayizi voilà ndiko ndakubwira duhe bitatu ndiko ndakubwira ku cyuzi duhe bitatu tuvime n'abandi bari hano oya sinirigo ndabiguhereza wewe nyine watubwiye yuko uyizi yose duhe bitatu watubwiye yuko uzi Bibiliya yose bazoye mwumvise baba muri karo kanya ntayo ndaguhereza ariko mwumvise baba okay reka genda bugusugurire okay no havuga ngo okay reka ndabugusugurire jewe ndabizi reka nakwigisha oya wewe havuga ngo bamwe bahawe imwe mu y'ubuhanuzi wewe hiyo banzo hiyo ahandi mvuze ngo ndabivuze reka ndabikubwira nyine biri muri Bible mana yanjye wese nakubwiye yuko bizi wambwiye niko ndabivuga none erega nayo ndiko ndakubwira ivyonzi ndimo ndeka mbivuge nayo ndiko ndakubwira ivyonzi nicyo gituma ntiriwe ndabijako cyane reka je nabyo nabivuga bari hano bige basi voilà okay kubw'inyungu zabo bandi sawa kubw'inyungu z'Imana oya ntuvuze abo bandi biga abo bandi bari ku murongo kubw'inyungu z'Imana nta kibazo tukibitiko turavuga si ibyisi na gato habana gatoya that's good
Chimamanda. Ngo bamwe ngo bahawe impwemu yo guhanura, abandi bahawe impwemu yo kwerekwa, abandi bahawe impwemu yo kuvugishwa, sivyo? Izo ngabirano zihari ntabyo kuririmba, kuvuza umuziki, ngabandi bahaye impwemu yo kunyonga nibi sivyo. So kuri bino bintu rero bitatu ngo ariko ngo umwuka ubakoresha n'umwe, niko byanditse, siko? Ni kuvuga ngo twebwe tuvuga ibintu by'Imana, iyo hageze ukwigisha abantu kuva mu byaha, ntihavuga ngo byagenewe bamwe ngo abandi ntibyabagenewe, kuko imbere y'Imana icyaha ni icyaha, sivyo? Erega naho imbere y'Imana icyaha ni icyaha, sivyo? Naho umuntu wo mwigisha ukagomba ugasarara, ndi gato, imbere y'Imana icyaha ni icyaha, sivyo? Naho umuntu wo mwigisha ukagomba ugasarara yambemu. Okay, turabizi imbere y'Imana icyaha ni icyaha, sivyo? Bitamufashije ivyo byaha ntavamo. Okay, imbere y'Imana icyaha ni icyaha, sivyo? Yes. Okay. Ni kuvuga ngo ubonye mwene wanyu ariko akora icyaha, ntuvuga ngo jewe byangabira no kumuhanura sindayigira, oya. Imbere y'Imana twese turufise umurimo umwe wo kwigisha abantu guhinduka, wo kubwira abantu ibya Kristo, wo kubwira abantu gutumbera Kristo, sivyo? Hinge gato ndakubwira by'impano muze. Nkuko nariko ndakubwira. Hinge gato duheze bya muri by'impano, sivyo? Umwe wese afise impano yiwe, nk'akarorero. Hinge ndagaheze. Aho nyene ugeze. Nk'akarorero kuri iki kintu cyo kubona ati Fulani ari muri ibi bintu no muhanura. Urabyumva? Hariho ukuntu ushobora kugenda guhanura umuntu, wewe ntagutahure. Ariko uwundi yaza igitangaje agakoresha ajya amajambo nyene wagize nte wakoresheje. Okay. Akagira nte? Okay. Akamutahura, ndabesha. Biraba. Voilà. Okay. Byari cyo ndakubwira, twese turi abantu w'Imana. Kugenda kwigisha abantu kuva mu byaha cyangwa kubabwira abantu gutumbera Yesu Kristo, ntibisabwa ngo ni impano ya bamwe. Ivyo ni ibintu byatwibwe twese duhuriye ko kuri wa mwuka w'Imana, kuko nibyo mwuka w'Imana ugomba, siko? Ndiyo. Bijya bintu byo guhanura, hari abantu bahawe iyo mpano vraiment yo guhanura, kubonekerwa, icyo n'izindi mpano. Rero nico gituma navuze nti, ariko duhuriye mu byo kwigisha abantu, ico ni gikorwa twese duhuriyeko. Yes, turinze dusubira hahandi twamye turi. Nico gituma navuze nti, wambajije ikibazo ati mbega woba warigiye itaruma runaka, woba uri docteur, ariko kazi kawe ugaca ufata umuntu agwaye ukamurungika ku wundi mu docteur, canke ukagenda kubaza mwarimu wawe. Baravyumva? Muri kano kanya hariho ico twita kuriferinga. Kuriferinga ni nka kujya kuntu ushobora kubona yuko iyi ngwara udashoboye kugirane kuyivura. Mugabo kubakuriye hariya mu gihugu cyacu ndabatahura, abadokteri biwacu bavura kira kintu. Yeah. So abadokteri biwacu bavura kira kintu. Yeah. Ariko kubandi hariho kubindi bihugu biteye imbere hariho wigiye ugutwi, wigiye umunwa, wigiye iki, aba bose baronka reference. Iyi ngwara abonye atayishoboye arungika kuri kuwundi. Mugabo yagerageje kugirane kuvura. Turatahurana. Rero iyo tuvuze ati abantu agasanga ubona byarananiranye, kimakanguka, nitukubwiye yuko atahandi wopima. Ora ntahuze. Ariko jewe ndakubwiye aho nzi, binashike nkaba mfise igishinga ntaye cyo. Je nanje aho nzi no muri Kristo, sinzi je nawe uzobahagazanya anya. Wewe rero nuko bimeze. Jewe ndakurungika. Urumva narayovye. Uyu muntu mba ndamurungise muri kanguka. Urumva narayovye. Ni wayovye haba namba. No. Nta n'umunsi n'umwe nzovuga ngo umuntu ngo yarayovye, never. Oya muguru mvuze abantu bya muri Kristo naba narayovye. Uyu muntu nico kimwe nuko nari kumubwira. Wajya muri Kristo. Ate mugabo uzi n'amakuru ngaha twojana gusenga hanaka. Ndibaza uyu munsi wogira. Uyu munsi niho buri kintu twiga mu buzima.
yoza kuronka ikintu muzima kwera agiye gusengera ahanaka niho buri erega kira kintu cyose ni shure ahari niho sanga Imana mwumva wimwigishije of course kubera ko utagomba kumwigisha nibingahe dukorera tutanayisavye kubera ko tomwigisha we kutumbera Imana uri nka no biva nk'akarorero bivanye nuko ivyo yama yaturenganishije Imana yama yaturenganishije ari vyinshi nukuyisenga tutayisenze ndabizi cyane avuze kubera ko utomwigisha je birashika nkaba namwigishije by the way birashika ntaho canke birashika wenyine akavuga ati my friend uturungika muri kanguka which is why kanguka ndiko nakwaza ubwo burofa bwa kanguka je ntabwo nemera ngaho ndiko mvuga ngo kubera iki wewe oya ndiko mvuga bro ndiko mvuga kubera iki wewe ndiko mvuga kubera iki wewe utomwigisha that is nico gituma wewe kwanza ubwa mbere nico gituma wewe simambando ubwa mbere ndagushimira gose ndiko ndakubaza kubera iki wewe utomwigisha era nico gituma wewe ubwa mbere ndagushimira kuba ubonye ndi live ndiko ndavuga kino kintu ugacuza ukambaza ati why not you of course ikindati gushimira kubera ko hariho uwundi muntu yari kumva ariko ndiko ndavuga ivyakanguka ntashobore kumbaza ico kibazo urantahuwe jewe ku ruhande rw'iwanje uyu muntu agasanga yonya approaching sindabazi bose uyu muntu agasanga yoza akambwira ate mugabo wewe kubera iki utonyigisha bino bintu ndafise uburyo nshobora kumwigishamo ariko kandi ntikibuza yuko nyamba hariho ahantu nanje hoba haramfashije nshobora kugira reference jewe bwana waramenye Imana muri Kristo niho nta handi hantu hafasha atari muri Kristo nari mfise ingoraniyi ndasenga birananirana mugabo narafashe ndiyegereza n'abakozi bakora muri kino gisata kugira bamfashe gusenga Imana ntabwo buramenya Imana sinasenzebo utegereza guta okay uvuze ko bamfashe dusenga Imana kuko muri ntitugenda gusenga kanguka okay ndavyumva ariko uvuze uko ntabwo buramenya Imana basi reka duse twakira uko nyene ariko uzusaba umwuka wera kubemwe kugira ngo ucike umwigisha mubonye umuntu binanirane gatoya uzumusaba kwegera Kristo nk'amanye Kristo mbega urazi ico bita Romaro bita Romaro oya katurabe nuwe muntu aku inspiring nuwe muntu afise urafise inspiration umuntu wumva umuntu yagufashije voilà mu by'isi mu by'Imana akora ibintu bigufasha mu by'umubiri cyangwa mu by'umubiri mu by'Imana canke mu by'umubiri nta muntu urabona akora ibintu kavuga ati uyu muntu ni bien yeye kuvuga byeje bibaho mugani bisuka ko ngaho ari ikintu hanyimindurije uyu muntu iki kintu nanje yaba ari nk'ibishobokana no gikoze no basi kwera nta mpamvu yo kujya kuba runaka oya nta mpamvu yo kuba runaka ariko nawe ntabuze ikintu runaka wari wifuza no ndabimushimira ibyakoze bishaka nkorera ibyo wanje kuko nabwo nta muntu tuko turahigana si ngombwa ngo ukore nk'ivyo akora nawe basi udafise Romaro nta kundi basi niyo kuri ndagushimiye niyo mpamvu ngubwira kuko abantu kenshi na kenshi bumva yuko ari abandi bantu menga barahamagawe n'Imana cyangwa bakunzwe cyane gusumbya abandi ayo n'amakosa oya kwanza ndagushimiye kukigoro wagize n'umwanya wakoresheje ntaribe ahanaje ngomba ngende ayibonye umaze amasaha abiri ngomba ngende kwiheka hano hatari he kirandindiriye hano hirya nukuri ugize neza Imana iguhezagire and I enjoyed it bahamagara abantu baze kuri Kristo sibi hanyuma zijya nyundo ubandanye kubita hari hano ntuhagarike usiache turanizamwe usiache bamwe batavuga yes we see it turabizi kandi warakoze video nawe kuzo wigize gukora muri iyo minsi and we understand what you saying
We understand what you doing. Okay, hari mpera ndahaca zoza ndaraba video wasize ko tuzisangira. Sawa sawa, ugize neza mwana wa mama. Sawa, komera Imana kulizigama. Sawa, mugira ibihe byiza mwese. Namwe. Sawa sawa. Hanyuma abantu mwari ku murongo turahejeje, bamwe turagiye mu bindi bikogwa. Basi mugire ibihe byiza, ndibaza mwaryohewe. Kimamanda Imana imuhezagire. Hanyuma namwe ndibaza mwumvise vese twariko turavugana tuganira ko ahasigaye nahanyu. Merci beaucoup, bonne journée, ciao.